kuronka nouveau de base ivyigwa vya filme byaciye ngombwa yuko nja kwiga ndavyiga rero ndabinonosore neza ndavyinjiremo uri kurakora ikintu umuntu atazi ashobora no kutaba interesse no kuraba ikintu cyawe kuko avuga duti iki n'ikindi kintu kitariho kitabayeho niyo mpamvu ca tugira gute tugendera kuri wa murongo w'abantu ibintu bamenyereye. This is Flash TV, we shine to progress. Ramutse cyane kandi aho muherereye hose ku mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza. Ico tubasaba ni kindi ni comment, like na subscribe kugira bino bintu bibandanye gushika henshi na cyane ko twatangiye kubona benshi muri mwebwe badushingira intahe ko ibiganiro tubaha bibubaka kandi bifise nico bibungurana cyane ko twega abantu tubazanira ni abantu baba bafise n'ubundi bumenyi mu bintu runaka bashobora kubasangiza bityo industry yaba ya filme ya music n'ibindi cyane mu tugenegene komeza gutera imbere. This is Fresh TV 257 Jenny Kwandikuriyo Leonce Desan aka Diko ndakira umushitsi adasanzwe kuva muri Intwari Films. Welcome musaza. Ya merci. Ya eba namakuru y'imisi ni bon ndashima Imana. Yes. Eba umuntu uba waje wabukereye ubona yuko umeze neza. Ni atari niko bimeze. Okay. Burya turi mu ndwi hagati rero usanga abantu nibaze yuko nawe nyene ndabona usa neza. Ntaco biba bibaye mugaje nubwo bavuga ko asa neza nasa neza n'ubundi bayo ko barambona urumva biroroshe no kubahenda. Oya n'ibintu biboneka uretse yuko batoyibona kuri kamera mugabo aho baciye babibonye. Okay. Yes. So agasama rero kakumereye gute summer time? Bon, summer time ni vumbi kwa kundi nyene akavumbi mze usanga sometime kugira ngo habe protection umuntu yiprotege amashocks ndabona ubu abantu bacuruza amashocks ewana kanoti karakiye bariko baracuruza cyane ariko kandi ni umwanya mwiza kugira ngo umuntu ibyo ari karakora bigende neza ko nta kavura ntaki kuba businessaire c'est bon kabisa. Ni uri ndege nk'abandi muje kukarira hanze mu diaspora we hakujya mbe burya buri ndege wose bisaba ko bafite mu diaspora. Mazimeze numva utuntu ari abantu nyene babifite abantu hari urumva bagira gutya bakijabuki birahara twe turi ngaha nibaze yuko bidakunze ko urira summertime hanze y'igihugu no ngaha hari ahantu heza urira hariho ama place meza ushaka kujamwo. Yeah. Anyway hari amakuru mfise ariko yuko bahora muri Kenya. Yes, nahora muri Kenya. Maze iminsi mikenya ndi nka hano. Okay. Yes. Okay. Nimba tari banga kuko turaza kubyinjiramwe cyane. Namaze kubabwira yuko umuntu turiko turaganira ro muri Intwari Films byanka byakunda benshi batangiye kwimenya n'umukinyi wa filme abimazemo igihe ariko kandi abifisemo n'ubumenyi budasanzwe hose turaza kugenda tuhagera ariko tubanze tubize gato na kintu cyo muri Kenya nari mvuze nimba atari banga wo bari wajanywe n'ibikorwa n'ubundi bifite ico bifana ni na career yawe. Yes, ntubeshe kuko abajende umuntu nkunda gukora research kugira research mu bintu vya art cyane muri filme ko nyo ndimo cyane ni kuvuga ngo naragiye muri Kenya kugira ngo ndabe ukuntu no kwagura isoko ariko kandi nongere ndabe ukuntu bakora uko biri kose hariho ikintu nungutse cyane. Okay. Mbo reka rero dutangure utubwira neza na neza career yawe. Ibikorwa bya filme wabigezemwo byari. Bon, okay. Bon jewe ndibuka neza burya sinatangiye ukina filme nkuko tuvyita mu Burundi n'abandi cyane henshi muri Afrika. Okay. Natangiye nkina théâtre. C'était en 2002. Muri 2002 nyuma y'intambara yabaye mu Kinama konsanga ndo munyakinama cyamuvyibuka. Okay. Hajya rero inyuma ya hajya na cenja muri groupe théâtrale twakina ama théâtre. Ico gihe Andreta wari umwana mutoya. Nari nkiri mutonya kuko ndibuka yuko muri 2002 ngo niga mu wa kabiri. Nari nkiri muto.
niga mu wa kabiri vraiment nari muto nakina tujya dusene twabana twakina tujya mu maeglise ibintu nk'ivyo ya gushika 2006 2005 bon 2004 naciye mpagarika théâtre 2005 canangura kuja muri filime mugabo genda umuntu mu bantu bake bagiriwe ibakwe nagiye muri filime canshikira kuba umwigisha nazi ivyari vyo wahite kuba umwigisha wa filime nyine yes ibi twita filime yego kuko ndibuka ari experience waruke muri ibyo bintu by'ama theatre bon uko biri kose muri théâtre nari umukinyi kandi numva nari nkiri muto nta experience novuga ko nari mfise yo kuba umwigisha gusa nibaza yuko ari vya bintu tuvuga duti umuhamagara w'umuntu umugwi nagiyemwo kina filime ntihari n'uwi wanje n'umutipe ndamwibuka yitwa Thierry no musi n'umupasiteri yarampamagaye amaze kumpamagara acashika avuga tuti wowe ndakugize umwigisha ntazi yo bija ntazi yo biva mugabo narahagaze kandi byarakunze yes ni kuvuga ngo rero ikigo cha filime nagitangiye 2005 wagitangiye ico gihe mbo ico gihe wakina witwa gute haba mu mateatre no ku nigihe wari umaze kwinjira neza na neza muri carrière neza bon jewe haba muri théâtre nakoresha izina ryanje yes Steven ntiwigeze uhindura izina usanga uno munsi umuntu yitwa naka ejo ugasanga yitwa kundi sindabikunda Steven rero abantu babimenye bugicatumye nini tuguhamagara kugira dukorane kino kiganiro nukubera ko nubundi dufise namakuru ko kari urugendo rwawe rwa barutahereye aho ahubwo havuye uje no kunonosora neza wiga bino bintu bijanye na mareresi ibi bintu nivyo yego nivyo si bon ikibazo cyavuze nivyo yego ndishe nivyo yes mbo waragiye kubyiga ufise ubumenyi mwa bino bintu canke nivyo bindi nyene usanga umuntu yakinye amenyekana uko mugabo atabundi bumenyi bwihariye asufisemo bon yego bagije neza nukuvuga ico gihe cyose yohereye muri 2005 twakina filme mugabo sinibaza yuko hari harimwo ubumenyi bwo kwishure yari ngabirano yari ngabirano inyuma yaho narashoboye hariho umuzungu yigeze kuza mu Burundi yari yaje mu bintu baraba abantu bagize ama installation y'ibintu vya smart yes bon ico gihe rero naragira ubuntu ndamenyana n'umuzungu muri abo yaruguruye ishure y'ibintu vya filme mugabo yari nouveau de base ibintu bikenya ico gihe rero twarize turiga bikenya inyuma yaho niho natangura gukora filme ubona yuko yari itandukanye niyo natanguriye ko muri 2005 yarimo ubumenyi ariko saho byahereye nashimye kubitangurira ku ntango kabisa inyuma yaho narashoboye gufata urugendo nja Afrique du Sud sinari ngiye kwiga si bijya twita amabourse no nari ngiye mu buzima kurondera ubuzima nk'abandi mugabo kubera filime wari umuhamagaro wanje kandi byari ibintu nkora abantu bagashima urumva namaze no kuronka nouveau de base ivyigwa vya filime byaciye ngombwa yuko nja kwiga ndavyiga rero ndabinonosore neza ndavyinjiremo naciye rero ndavyiga hanze y'igihugu neza na neza mu gisagara ca Cape Town kuri Université de Venezuela kugira ngo ugiye muri Google urashoboye kuguginga ukaca bibona ahubwo nashoboye kwiga ndaronka bachelor degree ifise bachelor muri yes muri cinematographique umva ntivyari vyoroshe kuko ni ibintu bizimvye ngerageje kuraba ariko novuga yuko naritanze kugira ngo ingabirano yanjye ndashikane ko hari abantu rero baraba bino bintu by'amafilme ntibamenye yuko hari abantu mwa kino gihugu baba bicaye bajyamanye ubumenyi nk'ubwo nibaza ko ibintu nk'ibi n'ubundi nivyo abantu tuba tubakangurira ati iyo turokora ibiganiro tube turaba nabo tubikorana aho ni ku ruhande wanashaka ko promoters abantu baba journalists cyangwa abantu bari mu media muri rusange niyo mpamvu natanguye mvuga ngo twakira umuntu nk'aba bari n'amahirwe kuko ubuteke byinshi ushobora gufasha abantu tugaruke rero muri Intwari Films ari nayo label urimo binavuga ko waba uri mu bayirongoye muca mu ishinga ryari mwinjira no mu bikorwa mbega no munsi ibikorwa mu bigejeje he no kuvuga
twayishinze ndibuka uyo mupasiteri uyo Thierry natangiye dukorana harabaye kutumvikana ku tuntu dukenya tw'uburyo aho niho twahavuye tuva muri iyo groupe yiwe ndashinga icyo nita intwari mugabo icyo gihe yari mu rurimi rw'icyongereza yitwa Heroes Films mugabo narahinyanyuye ndaraba c'est bon yuko ijya mu kirundi kugira ngo n'ikirundi dushobore kugigeza kure cyitwa intwari. Yes cyo tubana rero dukora narakoze amafilme umva je nakoze kera hari ku buhinga ngurukana bumenyi za YouTube hari na yatariko kuko murazi ko YouTube ifisige yashikiye mu Burundi. Yes tubana rero dukora n'ubu ni intwari films itangiye kumenyekana hano hanze ariko je novuga ndabamenye vuba cyane muri filme nayo nyene yatangiye gufata akarere mwise connaisseur. Yes Iyo filme kwanza ni nde yanditse? Lo filme yanditswe na n'uwitwa Eric Swiga dukorana ariko inkuru ni jewe nayitanze. Yes hajya muri filme harabaho inkuru hakabaho na nuwandika yeah mbe story script na scenes bitandukaniye. Bon ukuvuga ngo reka ndabitondeke neza kugira ngo uvyumva n'abandi babonere kuvyumva na cyane cyane ko radukurikirana kuri Fresh TV. Ukuvuga ngo muri filme hariho uwitwa umustorie the storyman ni umuntu aba yatanze inkuru nk'ubu genda shoko mfise inkuru hama nkaca ndaba umuntu yo yandika umwanditsi rero cyamwita written wanditse écrivain par yanditse mugabo yanditse inkuru itari yiwiwe hari umuntu yazanye inkuru connaisseur n'inkuru yiwanje mugabo nayihaye Eric Siga ayandike bitasigura ko ntazi kwandika ariko nase gukora ubuzi bwinshi ndashe gusanga nabikoze nabi ko rero dusanzwe tufise team kandi twizeranye nawe twariganye ndazi kabishoboye ndashe kuzana inkuru nkaca ndamuha akayandika. Rero umwanditsi urumva ngo yandika inkuru ashe kwandika yiwiwe cyangwa yahawe hakaca haza wavuze script najya amajambo akoreshwa muri filme hajya ubonye ajya amajambo yose ariko aravugwa haba hariho umuntu yayanditse mu script man. Rero no muri ijya connaisseur naranditse kandi script kuvuga ngo naragize inkuru ndayiha umwanditsi arandika tuvuze kwandika ugaca mva script ngo namajambo cyuva tuyo yanditse ibiki yagize icyo twita amasene. Rero scene ya mbere izotangurira mu rushengero bariko baragira uko aharahejeje je nca ndayitora izotangurira muri bazovuga iki nca nandika uyazovuga niyo masene ayo no scene ni ijya ni gihuba wamaze gushika kuri tele no ukiri mu nzu ivyo bibera muhira nimba mufise biro ni mu biro twe dukorera mu biro kuri mu kinama no kuvuga ngo scene ya mbere umwanditsi yari ivyo akora scene ya mbere Emmanuel na Eric bazo bari mu shengero ariko bagira mariage hace hinjira Steven acaburizamwo mariage azoza afise impuzu ku kuboko pasteur azotanga nyimo gutangara Steve acabaye inkuru y'ukintu ibintu vyagenze iyo ni scene mugabo nta script irimo kuko urumva nta majambo ari mu bazovuga muri iyo scene canja rero jewe uwandika script acamvuga Steve amajambo azovuga no pastor ababikurikiranye yes Eric amajambo uyo ni mubi ujya mukobwa ntazovuga azotangara byose urabishirako pasteur azovuga ijambo karishirako azoba risangahe ugashirako umwanya bizokinigwahe azoba araha ufata ama image umukameramani azofata image zimeze gute azofata ama shot ameze gute ni portrait ni gute ukabishirako uyo rero ni script man. Yes ubumenyi kabisa birumvikana ko mwagiye kurondera mwamuhawe. Yego aba ni n'amahirwe rero asanzwe gukorana n'abantu bazi ibintu kuko ibi bitanga icizere yuko n'ama analyse bariko baratanga byanka byakunda aba ariyo nk'abantu rero mwabino bintu mwabize ku ishuri mu bifisemo ubumenyi feedback ya filme connaisseur umbabarire niyo nza guteba ko cyane izakera umwanya bari mutukumbe tuzoro nkundi mwanya wo gukora deba yaguye ntituza kuzigaruka ko gose ariko feedback muri ko muraronka connaisseur mufatiye no kuzindi n'ubundi zisangwe ziri hanze ni ya no kuvuga ngo feedback ni nziza cyane kuko feedback twebwe ntituyirabira kuri YouTube
ariko nivyo ni ibintu vyiza bitera intege kumva ko washize ikintu kuri YouTube kikarabwa n'abantu benshi, c'est très important, kirafasha, very important. Ariko feedback burya muri filme turayirabira kuco twita connection. No kuvuga ngo mbega connaisseur kugira mbone yuko feedback ari nziza, ntaravye kuri channel YouTube ni gute ndaraba ama connection fisi. Muri Tanzania ragiyeyo narakoranye n'abana kana banaka n'abarungiye link y'ikintu canje, mbega bakibonye bakibonye gute, mbega barabona ko ari film iri kugwego. Eske après iyo kubona link hari connection ndonse, hari akazi ndonse? Yes, ndarungitse muri Kenya, barayibonye, bakora filme aho turi kumwe ba manager runaka bambwiye gute, eske naratobanze bimeze gute, eske hari akazi ndonse, parce que turiruka kandi no kugira akazi. Mbe ngaha ngende nkore ndonka kanoti ibintu nk'ivyo. Feedback rero ni nziza kuko tumaze kugira connection ndende cyane, yari ihari yiyongereye, confiance yiyongereye, mbese wanashima na mu Barundi ni filime yakunzwe cyane mu buryo abantu benshi bariko badusaba patitu. Yes. Hari n'inkuru mfise zivuga yuko kubw'ijya filime n'ubundi ngo mwoba mugiye kurira indege muja mu gihugu kitaramenyekana n'ubundi mu bikorwa bya filime. Bon, burya nawe ntiworoshe. Niworoshe ariko nivyo niko kazi kanyu ni recherche. Bon, ni sinovuga kubeshe, ariko kandi ntidukunda kuvuga ibintu. Nibaze yuko tuzobivuga neza ariko ntiwabeshe. Tuzobivuga après bimaze kuba, ariko kandi ni za connection nakubwira connaisseur yabandanije igira creation. Oui, tuzobigaruka ko mu nyuma nibaze bigenze neza. Yewe nongera sana. Byanka byakunda birumvikana ko hari uruhara runini mugiye kugira mu kano kazi, kugira ibenda igihugu ribandanye ripepera hanze, biciye cyane cyane muri kino kintu c'amareresi. Yes. Musaza unkunde tugaruke rero novuga muri industry muri rusangi, muri analyse zimbitse zindani nk'umuntu afisemo buno bumenyi. Hano hanze aha bamwe ngo filime y'u Burundi rikiratera imbere, kandi natwe benshi niko turiko turayibona. Abandi ati byanka byakunda ahubwo irimo ingorane nyinshi. Hari n'uheruka ngaha numvise munazina nyitwa Eric Mwiganye, we yarahakanya avuga yuko atane ikintu cyitwa filime gihari mu Burundi. Wewe uteranije ibyo byose n'ubumenyi ufise, industry ya movies uri kurayibona gute mu Burundi? Yes. Bon, icambere na mbere haba kuri twebwe turi muri industry ya filme, haba kuri mwebwe abanimateur bamenyesha kiyago kabisa, haba no ku barongozi b'igihugu, dukunde ico bitukuri, la vérité. Dukunda ukuri kuko ukuri kutabaye bizogora kugira ngo filme igere aho ibwirizwa gushika. Mbere wanashima ugiye kuraba no mu bindi bihugu byateye imbere harabaye ukuri naho kwababaje benshi, mugabo ukuri kuratuma ibintu bishika aho ibwirizwa gushika. No kuvuga ngo filme tuyita filme mu Burundi, no muri Tanzania bayita filme, no muri Nigeria, no mu Buganda, no muri Kenya. Mugabo mu bisanzwe kano karere turimo ntidukora filme. Oya. Yes. None bidukora ariko namwebwe na connaisseur kwabanye mwandise ko filme shasha yasohotse. Yes. Twandika ko filme kugira ngo bitahugwe n'abantu benshi kuko ari byo bimenyerewe. Kuko uri kurakora ikintu umuntu atazi, ashobora kutaba interesse no kuraba ikintu cyawe kuko avuga duti iki n'ikindi kintu kitariho, kitabayeho. Niyo mpamvu cyo tugira gute tugendera kuri wa murongo w'abantu ibintu bamenyereye kugira ngo bumve kari filme ndundi barabe. Mugabo mu bisanzwe jewe nakubeshe sinshobora gukora filme. Nta muntu areka arakora filme mu Burundi, muri Tanzania, Kenya, hehe tukora citwa audiovisuel. Audiovisuel. Yes. Niyo turiko turakora. Filme ni kindi kintu kinini tudashoboye bivanye n'igihugu turimwo, bivanye n'amabije dukoresha. Sino kugira ngo turiko dukora filme. None bwana ntana guciriyemo tubonye iki organisation remere, for example nka festival ishobora guhamagara aba actors batandukanye akabaha n'ibihembo, kandi ugasanga byanditse ko nka karati best movie of the year iyi kavuga best actress bakamuvuga. Ese nabo nyene kuko nabantu byanka byakunda bafise mu bumenyi butandukanye, baba bariko barabikora nk'abakina nkinamico canke nabo nyene barazi kwidahari. Ni ca kintu nakubwiye, hariho ibitwa mu Gifaransa le faute populaire.
n'amakosa azwi n'abantu benshi. Ndakunda gutanga akarorero. Harigeze kuza amamoto mu Burundi abantu bayita TVC. Mugabo mu bisanzwe ugiye kuraba umugore mwiza ugiye kuraba mu ndome zari ziriho ijya ntiyari moto TVC yari TVS. Mugabo abantu kugira ngo biyorohereze baci bafata indome zibiri bazishyira mu Cyongereza iyindi baca bashyira mu Gifaransa. Bo voilà ni ivyo bita amafoto populaire n'amakosa abazwi cyane. Rero aha iwacu mu nakavuze hariho ukuntu umuntu ariko aravuga ngo ntaguciriyemo kandi wamuciriyemo. Umva n'amafoto populaire n'amakosa azwi n'abantu benshi. Rero iyo ikosa rizwi n'abantu benshi biragoye kurifuta uri umuntu umwe canke babiri. Ifoko tugenda bukebuke. Rero muri Festicable nimba uno munsi bariko bandika ngo filme audition yini ngo best actress ibintu nk'ivyo nuko bazi yuko abantu bagerageje kuraba ibintu dukora twese twandika ko filme. Urumva biragoye ko botunganya ibintu bakacavuga ngo mwe mukora filme ngo ni audiovisuel. Umva bo dukura muri mood two tangara twasanutse bamwe batabizi. Ariko ugiye kuraba ama edition y'inyuma raba izo ngabo Leonce yakoze, uraba izo ba Jeff bakoze, uraba amakopra Dark izo bakoze bari muri Festicable nabo nyene mu gihe cy'inyuma. Ni twavyita amafilme, twavyita ama audiovisuel. Urashoye yes. Urashoye no kuja muri YouTube kugira ngo abantu bavyumve, urabe kopra Dark, urabe ba Jeff, urabe na wewe, short film yitwa na wewe yanditse ko audiovisuel. Bon, nukuvuga ngo nivyo tumenyereye, nivyo n'abarundi bazi, nivyo n'abatanzania, niko akarere turi mu East Africa. Urazi kugira ndabitahure nabwo badukira babitahure neza. Habwo rero dutandukanirize audiovisuel na film. Yes. Nukuvuga ngo merci. Tuvuze filme ni ikintu kinini. Niyo mpamvu uri kuraba Hollywood wumva kari ikintu kinini gikoresha amamiliyaridi y'amafaranga y'amadolari. Imiliyaridi apana ni miliyoni. Rero filme irafise ibiyikomokako. Sinzi ko uri kurakumurikirana. Irafise ibintu bitanu filme ibintu bitanu bikomoka kuri filme. Hariho filme hakaca haza umwana wayo audiovisuel. Havuye audiovisuel haca haza drama. Yes. Havuye drama haca haza théâtre participatif. Havuye théâtre participatif haca haza comedy. Ibintu byose ndondaguye bikomoka kuri filme. Ni kuvuga ngo sinshoboye gukora filme mugabo nokora audiovisuel. Aha nta mushoboye ndashobora gukora théâtre participatif. Aha nta mushoboye ndashobora kuja muri drama. Na drama nta mushoboye ndashoboye kuja muri comedy. Rero bivuze yuko rero twari twita filme mu Burundi nimana abikurikiye ni umwana wa filme. Yes, hariho rero abadashika kuri ugo gwego rw'umwana wa filme. Yarona badashika kurinze. Yego, hari abari muri théâtre participatif. Mugabo bo bumva kari filme. Kandi ivyo niho bibahora. Kuko bariko barakora, barakeneye gutera imbere, barafise ama vision, barafise bashaka gushika, ntavyo bazi ibintu byose bikinywe ari inkuru yanditswe ikiba filme. Sinumva kari kibazo. None ubwo ya ma vision canke target bashaka kugera ko izo havi borohera mu gihe bariko baranakira ibyo dutahura. Irashoye no kuborohera kurusha twebwe dukina ibyo dutahura. Muri industry yari ikitwa mugisha. Hari abantu bazi gukora ibyo no kwita nk'amakosa simbona ukuntu byo successful. So kugira ngo bibe succeed birafise inzira nyinshi bicamo. Ndaguburo rero arashobora kuba akora ibintu atazi mugabo cya kintu yita film ari théâtre kikagira umuntu akiravye akagikunda akamuha miliyoni yama miliyoni amuhaye agaca mutuma yifuza kumenya ivyanyavyo rero uko bimeze hakagira igihe aza kugushika muri audiovisuel afise ama miliyoni je ndiko nkora audiovisuel nize atama miliyoni ndaronka bivanye naho mperere n'igihugu ndimo rero umuntu succeed mu bintu nk'ibi irashoye no kuva no kumugisha ni nka filme ndashoka ina filme nziza mugabo nkagira kugira nkwize igihumbi cy'ama views bikangora umuntu akakora film théâtre isanzwe ariko aratwenga 20000 ku munsi umwe bon hari ibyo twita umugisha gutomboza urashoye nimba wararavye neza hariho filme yitwa mugisha filme yakunzwe cyane none hari indi filme ujya mugabo arasubira gukina uzi wewe yaratomboje rero gutomboza
nyakimara afite ngo n'izindi nyinshi oya nyinshi gusa uziko abantu benshi bazi yuko Mugisha atanugiha imagine mugabo urumva bamuzi kuri Mugisha mbere wanashima izina ryiwe ryo kuri sijyo sinzi kubyumva mugabo yarakinya akantu kaka teatre aratomboza ni théâtre participatif nivyo bindi nakubwira no nivyo bindi navuga dukunda ukuri nta kindi gusa ngaho kandi navuze yuko sho gukora théâtre mugabo gatera imbere kurusha umuntu ariko arakora audiovisuel utanavyize mugabo gutomboza bibaho umugisha uriho ukagira umugisha par rapport yes ikintu cyamenyekanye Burundi bakunda nka ninde twogikirasahe muri bya bintu bitano bavuga bon yes ninde ni ukuvuga ngo mbere wanashima burya abantu bakina ninde abastare ba ninde n'abantu mu bihugu muri kano karere turimwo n'abantu bazwi cyane wanashima ugeze muri Tanzania ninde ni ikintu bazi barayizi yego vraiment batahura mbere bo abatanzania bagiye gutahura yuko mu Burundi dukora audiovisuel vuba cyane bo bari bazi ko mu Burundi bafite ikintu cyabo cyitwa ninde ari cyo bakina kuko bahabona kuri RTNB bujya buntwe bakaryoherwa vraiment bon kumbe cyaramenyekanye yes uko nukuri rero ninde ntiri mu bikomoka kuri filime oyaye nukuvuga muri bya bintu bitano bavuze nabirimo akana ninde ntirimo mugabo ninde ishoboye kuba yakomotse nko kuri théâtre participatif urumva nibi birashoboye kuvyara kuko urazi ko ninde yavyaye umuco mugabo ugiye kuraba muri programme cinématographique au niveau mondial bishobora kubona ikintu cyitwa umuco urumva nabantu bakreye akantu bagahizina gakomotse mu bindi bintu yes nkuko naje nshobora kuvuga duti ubu ngiye gukina ibintu kunuko ndabihaye izina bizokwitwa mu ndoyi mu Burundi bimenyekanye gashavuga ngo nivyo bintu ni mu ndoyi mugabo nibikomoka muri cinema okay yes iyi connaisseur nayo yiwana audiovisuel yes ndabona ino bintu rero ahubwo mangeze nibaza ikintu ko iki mudategura ahubwo amaseminaire kubera nka bino bintu birengeye n'ubwenge bw'abafana because gusa abafana batabare twazanye abantu nk'aba kugira nabo nyine barushirize kwigira abo bana bamenyana cyane ko wewe aparebe kumbese nawe usanga unakina n'ubundi na filime ko iki mudategura amaseminaire ngo muhamagara abakinyi ba filime bagenzi babo banyu mu bafungurire kwabona bumenyi ucutahura impamvu navuze yuko kuri kugoye ariko iyo woba abantu two kwakira realite byo bavyiza nkaha turiko tuvuga kuri bino bintu wanashima rero nabaza kwibaza ko turiko turatuka abantu ko tubabwira nabi tije gute no kina théâtre muri festival narabaye wa mbere cyangwa kabiri akavyumva nabi impamvu rero iyo amaseminaire bigora ni kubera abantu benshi muri industry batari yakira ntiyemera yuko ari muri théâtre ntibikunda rero ko utegura seminaire y'umuntu atemera ifo kumureka hoba harabo mwangiye mugerageza nivyo amaseminaire nka inbox kwambwa ati mana hanaho wagira ukuntu nivyo ndiko ndavuga ariko inyuma yaho hariho nabandi bantu bitahuye babimenye ntitwagize amaseminaire comtere mugabo turafise ama generation twagiye turasohora bazi ibyo bariko barakora bakora ibintu biri ku murongo bize twahaye n'ama certificate muratanga n'ama certificate yes yes turagwa certificate tubonye bari yakiye uzi ibyo ushaka gushika abantu avuga duti c'est vrai ndatahuye ndabibonye ndakeneye bigenda uko turigisha mwaramuye no munsi bari mu bikorwa yes kandi benshi yes benshi tuvuga ati bano bantu barize muri Intwari Films rero ifitanga ubumenyi yes hariho ndavuga le media bakoreramo kuko mushobora kuba mutamenya amazina bose mugabo uyumvise ati aba bantu twarabamenye twarababonye akarorero keza ndagatanga kuri Ishubuja nimba mwarabonye baba ntuze yitwa Ishubuja yarakoze cyane yarakunzwe yaranze n'amakontra atandukanye nk'abajya bose ibice byinshi bavuye wacu yes uno munsi nimba gasore yari karakora utuntu mugabo akajya mutunenge twaramurondeye inbox ngira tuti uko biri kose ivyo wize si ivyo ifoko
witandukanya gatonya ushobora kubona inyuma yaho utuntu ariko arakora umwe urabona ko harimo intelligence aho ngerageje kuvuga bazwi mwoca mumenya direct mugabo hari n'abandi bantu bazwi mu rundi ruhande ushobora gusanga utamunzi ko kumenyekana burya ni nk'imvura yigwa hose. All right. Yeah. So rero hakogwa iki cyane cyane ku ruhande rw'abajournalist nabo nyene abo baragaruka muri industry cyane kandi ku bakinyi ba film aribo bamwebwe ariko kumbure n'ayandi mashami yose afise ahuriye na bino bintu kugira koko ejo tuzobona ya industry namwe mwifuza mubona ati ino kabisa hari ibyakosotse mbere dutangiye tuje guhiganwa no mu makungu. Guhiganwa mu makungu kiragoye icyo nciye ntangurira ko ari cyo wowe wahereje ko kuko ni ikintu kigoye cyane burya genda umuntu wa mbere intwari turi abantu ba mbere ngaha mu Burundi turi mu ba mbere bashokuba hariho n'abandi mugabo natwe turi muri abo bantu ba mbere amahiganwa mpuzamakungu menshi amafisha dushikira asaba filime ndundi baje mu mahiganwa zazamu ku mwaka afishira nshikira mugabo arashoboye gutangara ntagiyemo kandi bica kuri jewe za DSTV muri Kenya amafisha nanshikira mugabo urashoboye gutangara ntagiyemo kandi arije bishikira muri umuntu wari tiri kubera iki kuko tuzi yuko kuja guhiganwa ihiganwa rya filime biratandukanye n'ihiganwa ry'ubutumwa bwa Bibiliya. Ntugenda kuvuga muri Bibiliya ivyo uvuga byose abantu bitabira amen. Naho uvuga amakosa abantu bagira amen. Mugabo muri filime ushoye kugenda guserukira igihugu ahubwo ugasanga aho giserukira neza uragitukishije. Bivanye na filime wakoze uburyo bije. Baratanga amakategori y'amafilime bagatanga no kurimbwirizwa ko bimeze. Irashoye gusanga ama filime baba bakeneye rimwe iburi gutwa amafaranga makenya akaba nk'imiliyoni 5. Acha ndashoye gukora je filime muri 100,000 ibihumbi jana gukora filime kandi kaba nziza igakunda. Niyo mwavuze batana filime zihari ibijana gukora filime. Yes ibijana birakora. Ofete umaze kugira ubumenyi hari ama je murandaba hari abantu murankurikirana ugasanga mu biganiro ngo nakoresheje ngo miliyoni ngo n'inusu mugabo nkara ibintu yakoze je ndabihaye bije nkabiha nka 30,000. Oya yego bivuze ko baba babesha canke babikora nabi bakazimbwa kandi batari hariho abatabesha baba bavuze ukuri ajya amahera bayagiye mugabo kubera bwa bumenyi atabwa afise ntamenye ivyo abwirizwa gukora nivyo aramplace. Hariho ibintu muri filime tukuramwo wewe ukibonye ukabona ko cabaye mugabo kitabaye n'ubumenyi wewe bikaca bigusaba kugenda kugikota cyangwa kukigura mugabo gisinda kikota cyangwa sinda kigura cyo kucikorera. Ivyo rero birakunda kuba turi rero muri za competition ntibikunda ko ngenda guhiganwa n'umukenya afata umuriyoni w'amakenya akawushira muri filime je ndiko ndakoresha umuriyoni w'amarundi akarorera kuri wande bashikana umuriyoni. Ntibikunda ko ngenda kukompeta n'umutanzania afata imiliyoni 15 z'amashiringi ashiramwo je ndiko ndakoresha imiliyoni 2 z'amarundi. Uca wumva yuko uko biri kose uzoguma wumva ngo filime ndundi ngo yabaye yanyuma uca utangura kwibaza ngo nubumenyi buke ng'abarundi ngo ntavyo bashoboye kandi n'uburyo. Niyo mpamvu turabironka turabaza abantu ngo bishobora bikabagora tukaca turi itamugurika. Muri make rero nimba nabikurikiye uvuga ati nko ku ruhande rwa mwembwe murakeneye abafata mu mugongo cyane azana akanoti. Of course si twebwe gusa n'abandi bari muri industry basho gutafata je umugongo bagafata uwundi ari karakora mugabo agakora ibintu byiza mu buryo cyo kuronka umuntu aduserukira. Yes. Ku ruhande rw'aba promoters nta kanengo habona akanenge karimwo kuko burya aba promoters bo mu Burundi bafise ikibazo benshi si bose ariko benshi burya ibiganiro byo nkunda bikurikirana cyane mbere hari igihe natangiye kwibaza yuko mu Burundi abantu bakeneye promotion bo barabigeme gusa. Ewana abigeme hariho nka televiziyo rani nashoboye kuvuga ngaha uzosanga mwa bigeme gusa nta bindi bintu byibereyeho sinzi yo bamukuye apana no gukora iyo bari umwigeme akora
ni normal birumvikana mugabo apana ukora ntumenye iyo yavuye ntumenye iyo bamukuye akaza kuvuga ibintu by'abagabo bane cyangwa abagabo batanu bajyamana ukaraba ivyo bintu none bizoshikana he Burundi rero bikebuke hariho impano ziryamye hariho impano ziri hasi barondere kuko mu mwuga wanyu hariho kugira rusheshe barondere babashikaneho kandi muvuga ibintu byiza paraporo kuvuga ibintu bibi yes Ebana musaza je nkundire nze ndaguhamagare nubundi kongera tushage ku buryo bunini ariko kandi nibaza ko nubundi tuzokuronga nta kibazo byari bigoye kubaronka abantu nk'amwe mufise uburyo ubuzi bwishi mukora mugabo mukaduronkera umwanya mukitaba umwanya bari muto ariko nizera ko n'ikindi gihe dushobora kuzokora n'ikiganiro mu buryo bwiyaguye ariko ndashaka wibutse nubundi abantu ibikorwa byanyu namwe urumva ko musanzwe muri ku kivi muri ko murakora ariko kandi ntabuze n'akandi kajambo nk'umuntu navuga w'umuhinga muri bino bintu wumva kari ku mutima wasigira abarundi cyane cyane abafana bakunda bino bintu ariko kandi n'abakinyi bagenzi ba film bigakomeza kubaka icyambere cyo numva noherako abantu nibaje kuri channel YouTube yacu Intwari TV show bagire s'abone kubavuga icyongereza bagire subscribe abongere bagire na like na comment ivyumviro byabo ivyumviro burya ntikibi cyumviro ciza gusa cyo kuvuga naho twagize ikosa kugira ngo next day tuko turakora tugosore inyuma yaho mugire abakunzi ba filme ndundi ndabivuga filme kuko nivyo tumenyereye bagire bakunde amafilme yo hani wacu cyane paraporo bumve ko abo hanze ataco baturusha ariko petit à petit igihugu naco nyene cyadukundira kikajamwe gashiramwe uburyo turashe gukora amafilme ndashe nko gukora nka filme itarigera ibaho muri Afrika ndonso uburyo yes bon turabishoboye abarundi bakora filme barashoboye tubashigikire tufate umugongo nakidashoboka yes bisa nibaza akabazo k'amatsiko kandi mbabarire ukanyishura ariko mu buryo wumva nuwe mukinyi mu bakinyi ba filme mu Burundi ubona tu kabisa ararenza abandi sasa muri filme kurenza abandi ntibibamo kuko ivyo uri kurakina wowe sivyo je nokina ivyo ujya kina sivyo uri yawe ukina ariko umwe wese abari abatesa ahantu hiwe kuko ubukina makarate sibaza ko yongara no ukinya funny story canke no ukina future story umwe wese abafise ahantu afise karite yiwe gusa nibaza ugombye kuvuga ati wagufana umukinyi wawe wa filme ufise umuntu ufana uraba ukavuga duti ndagufana yes ndafana Abel yes kubure ushokumbaza ati ndamufana kubera ni iki umukundira ugituma umufana ndamufana kubera aritanga arakoresha uburyo bwinshi azikataza bazosubiza ijya rero motivation iri mu bintu bituma mbona ko omwe arondere staff y'abantu bizi ibintu bya film bamufashe cyo gushika kure bibaye ngombwa ko hari umwe muri bo mukinana wokinana nandi no munsi je nta mukinyi wa filme n'umwe ntokinana nawe kuko bishoye kuvana n'inkuru yariyo ndashoye kurondera Abere ndashoye kurondera n'abandi na Gasore ndashoye kumurondera nta muntu ntorondera bivana na filme sha gutegura yes Ebana musaza tugushimira cyane kuba wari umugisha kubana namwe yes merci beaucoup nanje ndabashimiye kuba mwampamagaye nanje n'umugisha kuri jewe dushimira namwe bari ko baradukurikira kuri Fresh TV 257 tubasaba kugira ama subscribers menshi kugira ibiganiro bibandanye bigere kure mwakoze kubana natwe This is Flesh TV. We shine to progress.